mu gatondo ko kuri uno wa gatanu igenekerezo rya 20 umwaka wa 2021 mu gisagara ca Gitega muri capitale politique ahantu rube quartier zibiri quartier Shatanya na quartier Nyamugari benshi aho bita kuri CPGN hazindutse haba impanuka y'umuriro. Iyo mpanuka rero nkuko twabajije abari basanzwe bahari bakaba batumenyesheje ko yatewe nuko hariko haraba ibikorwa byo gusudira na cacane muri bya bikorwa byo kwegeza inyuma amakioske canke inzu zubatswe hatisunzwe amategeko zegereye cyane barabara. Hakaba rero hononekaye ibitari byinshi cyane kuko abapolisi bajejwe gukinga impanuka bakaba baciye bahabangukira. Muri ivyo mu vyononekaye ni nka kioske cyane yadandaza amapiyese d'orchanje n'ibindi bikoresho byose bikoreshwa ku mamoto yari isanzwe ngaho kuri iryo barabara. Akazu kadandarizwamwo kakongera kagakorerwamwo amatelefone. Hakaba rero hari na depo y'inzoga biboneka ko nubwo itononekaye yari yasa niyashikiriwe. Ama studio akaba hafashwe ayatari make mugabo baragerageza gukiza ibitari bike. Mugenzi wacu N-Pro akaba yari yashitse muri ico kibanza ndetse kandi akaba yari yagiye kugira ngo ashobore kuraba ivyo baba vyashoboye kononekara ndetse n'ico bacatumye iyo mpanuka. Yes, nkuko mubibona turi mu gisagara ca Gitega neza muri capitale politique. Turi ku munsi wa gatanu aho twavyutse dusanga ahantu kumbure hahiye haturutse ku muyaga nkuba. Kumbure natwe nituramenya icatumye hasha canke inkomoko y'ugusha kwa ahantu. Rero reka kumbure turondere umuntu kumbure hoba hahiye ari hari kugira ngo vyukuri aduhe umuco w'ukuntu kumbure uwo muriro iyo wazananye. Ukuri mu bisanzwe banyakubahwa igihe umuriro waza tweneho twari twabonye ko barasudira hari mucango utangura gufuma turagenda kubamagura hari tureko twosura n'ibintu nabikeye bira mucango gutera bamwishi. Nukuri abajeje umutekano igipolisi yasekiza kiratanga raporo kizimye hoti kirazimye. Nukuri mwakoze Imana bahezagire no butwandanya twataka turaba kugira ngo ntagire ivyasigaye na kimwe cyabora gitaka. Turetse iyo kioske ya pièce d'orchanje kumbure nta handi hantu kumbure hoba hafashwe n'umuriro. Musanzwe nahafashwe hamwe nta bintu byinshi byari bikiri bari bamaze kubisohora. Kuzina ryanje bantazira Maître Kikonge number 1 Toto Moya 2. Yes. Amusore vyagenze gute we nk'umuntu kumbure yari hafi ya kungene vyagenze urumva vyavuye ku merezi menga ariko baracomeka urumva iyo merezi ni yatumye ivyo bintu menga vyoboko nyene mbona vyabaye. Bariko bayicomeka he iyo merezi? Iyo merezi bariko bayicomerekera hariya bica bihirino. Kumbure imbere yuko mubonye ko hafashwe vyagenze gute kugira ngo mushobore kurokora muri bimwe kumbure vyari mu iyo kiyose? Urumva bagerageje kubirokora mugo urumva ntivyashoboye kukunda kubera hari hasanzwe hugaye. Urumva gusa bagerageje gukupa umucanga muga kubera umuriro wari wamaze kwaka urumva nta kuntu bari gushobora gukora hatashoboye gushika iyo kizimya moto. We nk'umuntu yari hagufi kumbure wabonye ingene umuriro wadutse nk'impanuro woha abanyagihugu canke nk'impanuro woha abene gihugu kumbure nk'ubu turi mu bintu vyo kubomora ni yahe kugira ngo kumbure umuriro nk'ubu ntuzuswe kwaduka kugira ngo abene gihugu babahombe ibi canke biri? Cico nobona kweri urumva leta yorabo kungene zira ishobora kubikora nyene kugira ibi bintu bizosubire kubera urabona nk'ubu umuvandimwe wacahombye ibintu vyinshi sana kandi turababaye twese kubera nka twebwe dusanzwe dukorera hanyene. Urumva nk'ubu beshi nk'uri ari umubosi wacu yadukoresha urabona nk'ubu twese tugiye kumererwa nabi muri iyi minsi kubera nawe nyene urabona nk'ubu asubiye kuja kwicara kandi yarafise agazwa sanza akora. Yego murakoze cyane. Hari muri cya kibanza nyene kumbure hamwe habera impanuka neza na neza ni muri quartier Shatanya neza na neza kujya mbere utanguye mu Giswahili areka kumbure tuyage no mu type kumbure nawe nyene yabaye hagufi y'igihe iyo mpanuka yabaye umuriro kumbure nawe nyene ngo no mubazimya yararimo. Umusore vyagenze gute nk'umuntu kumbure yabaye hagufi y'iyi mpanuka y'umuriro itewe n'umuyaga nkuba yabaye? Kusanzwe umuyaga nkuba twari turi ngaha nyene turi mu kazi ka mekanike dusanzwe dukora tubonye umuriro amapiyese dukoresha mu boss kubera atari bwazi ko kugura tubonye umuriro waduka mu vyuma dusanzwe dukoresha ariko akaba atari bwazi ko kugura twagerageje kumena bimwe hari huguruye nko ku mastudio byo ku mastudio twagerageje turasarura bukeye ariko hari hugaye twabuze ukuntu twoshobora gusohora kandi no kuvuga nka hari hugaye ho umuriro umwotsi wagiye kuduga hejuru umuriro ndani wamaze gutwaza wamaze kwamwishata cyo twatukigarura. Rero umuriro umaze kuba mwishurazi yuko atacubuka igarura ariko turahombeye cyane gose
we kumbure nk'umuntu kumbure yabaye yari hagufi cyane y'igihe uwo muriro waduka ubona umuriro woba watewe n'iki neza na neza bisanzwe umuriro ntitwovuga ngo ntitwobushobora kuvuga cyo waca uteye twaza yuko cyo twatwibaza watwaye n'umuyaga nkuba kubera umwotsi nyene umaze kwaduka indani atusanzwe ari ahantu usanzwe hari umuyaga nkuba nta kindi kintu twokwimba twacateye uwo muriro. Ego turetse yo kioske kumbure ya pièce de rechange ndabona ko hari n'ama studio ngaha hagufi nta yindi kioske kumbure yoba yahishije ibintu mbega iyo studio yoyo mwashoboye kurokora ivyari birimo bisanzwe kioske yoyo nta na kimwe coba carokowe kubera hagumye hugaye twamenye habera nk'umuriro uramaze gutwaza umuriro twegere kioske umuriro wacu dukwegera indani twashoboye kuba two kwinjira indani ku matizyo twashobora gusohora nk'amabafure ibintu biterurika byoroshe bikeye nyene twabisohoye ibindi byo byinshi ntitwomye ukuntu vyagiye ariko nko mu studio hoho studio yahishije nimwe iyindi vyabaye ubuzimirera ndubwo ntivyahiriye indani ariko hariho bukeye twashoboye kurokora. Ego reka tubashimire cyane kumbure kubona mwitanze mukavuga ati reka kumbure uyu mwene wacu uyu mwene gihugu mugenzi wacu tumufashe kurokora muri bimwe biri muri kioske iwe bisanzwe uri umuntu muri mwene gihugu uzi ico mari igihugu ntubona ahantu hariko haraba ibara nk'iryo ngo reka gutabara ofisi nguvu zo gutabara. Murakoze cyane.